umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara biguma bifatwa kandi no Burundi buriye bavuze rero ko Burundi barafasha FDLR no kugira ngo bambike ibaro Burundi niyo abayakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Mu kiganiro na BBC President Evariste Ndayishimiye aratanga umuco ku ngabo Uburundi bwarungitse muri Kongo kubivuga ko bukorana n'umuhari FDLR no ku mubano mubi urangwa hagati y'u Rwanda n'Uburundi. Uburundi bwagiye gufasha leta ya Kongo. Kongo niyo yobazwa kubera ikibago bafata ibisagara. Uburundi numufasha, umufasha si wabazwa. Umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara biguma bifatwa kandi no Burundi buriye. Uburundi ega ntihagiye Uburundi twarungitse inteko mbere muri Kongo niho hariyo bakeyi kuba dufise muri Somalia mugabo twetwa amadushikiye yanzira twari dufise yuko muri Kongo hazoba amahoro habaye ibiganiro. U Rwanda rurabagiriza neza rutari munwa yuko mukorana na FDLR umuhari bavuga yuko wasize ukoze ihonya bwoko mu Rwanda. Bimwe bavuga ngo umwasi wawe aca umukunze. Nivyo bariko baragira ndahandi navuga ngo abanyarwanda ntibabizi. Barabizi yuko Burundi budapfa bushigikiye umuntu wese agira ubwicanyi mu Rwanda barabizi. Umushikiragaji kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene bimeze je yaranyagirije neza ko cesha kugira ihonyabwoko y'abanyamurenge yuko nagirisheje inama bahutu mugabanyamurenge nabo twirigwana tuvugana mukaranyambika iryo baragusa kugira ngo amakungu abone Uburundi nabi bavuze rero ko Burundi barafasha FDLR no kugira ngo bambike ibaro Burundi nico gituma je namugabishije umunsi bazodutera no Rwanda ruduteye Abarundi ndushaka kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa twe tuzopfa.